Bavukanye muri ino ndwi naho tuzorabira hamwe, tugiye kurabira hamwe ibijyanye n'ibisomwa bitubwira guhinduka muri Bibiliya. Mu kugira ngo tubirabire hamwe turasoma mu gitabo c'umuhanuzi Yonasi igabane ca 3 kuva ku karongo ka mbere gushika ku k'10, ariko ntidusoma byose. Mwebwe murosakanya murashobora kwisomera ico gisomwa cose. Handitswe ngo Umukama ashikiriza ijambo Yonasi ubugira kabiri avuga ati, haguruka ugende Niniva muri ca gisagara kinini, usemerere muri co amajambo ndakubwiye. Hanyuma Yonasi arahaguruka agenda i Niniva nk'uko Umukama abivuze. Maze abantu b'i Niniva baremera Imana, batangaza ukwisonzesha, bambara amagunira guhera ku bakuru muri bo gushika ku bato muri bo. Imana irabona ibikorwa byabo, ibona ko bahindukiye bakava mu nzira yabo mbi. Imana iraheza irisubira ko iheba ikibi yari yaraganye kubagirira ntiyakigira. Nuko igitabo ca Yonasi kigizwe n'ibigabane 4 mu rusakaya mwacisomera n'igitabo gitonya cane. Imana ubwa mbere mu gabane ca mbere, Imana iha ubutumwa Yonasi bwo kuja kuburira abantu b'i Niniva ngo bigaye. Yonasi akifatira iyi nzira akaja i Tarasisi. Ubwa kabiri amaze gufatira iyo nzira bamuta mu bwato, hanyuma akamara iminsi 3 mu nda y'igifi kinini. Ubwa gatatu mu nyuma aremera kuja kuvuga ubutumwa Imana yamuhaye, abantu bagahinduka uhereye ku mukuru gushika ku muto, bakagarukira Imana. Ubwa kane muri ico kigabane niho Yonasi asaba Imana gupfa, uko adashaka kubona ingene iyo Mana ibabarira abantu b'i Niniva, kuko yumva ko bitabereye ko Imana yabagiriye ikigongwe. Mu kuzirikana rero ibijyanye no guhinduka mu bwuzure bushasha, reka turabire hamwe ingingo zimwe na zimwe. Ingingo ya mbere, uravye neza ijambo guhinduka risigura gusubira inyuma canke guheba inzira wari ufise, inzira wari ufashe ugafata ikindi cerekerezo. Nico gituma na Yonasi yaragiye i Niniva, tuvuga ko nawe yahinduye, yaragiye i Niniva guhindura abandi, ariko nawe nyene yabanje gutegereza guhinduka mu guheba inzira yari mujanye i Tarasisi ngo aje iy'Imana yari yamutumye, kuko yagomba kuja mu kindi cerekerezo. Guhinduka rero gusubira inyuma, kubera ko tuba twafashe inzira itariyo. Duhinduka dusubira inyuma, dusubira iyo twari tuvuye, kuko tuba twafashe inzira itariyo, tuba twazimiye, tuba twayobye. Bisigura rero ko abigisha guhinduka nibo ijambo ry'Imana rihindura ubwa mbere. Ntawo kwigisha guhinduka adashaka guhinduka nawe nyene, kuko ijambo ry'Imana rihindura n'uwo ariko araryigisha. Ubwa kabiri, biratangaje ukuntu Yonasi ababazwa n'uko abanyaniniva bahindutse, ariko Imana yo irazi ico igiye gukora n'icyo igiye kumwigisha. Mu by'ukuri Yonasi ntawo murenganya, kubera ko yari Umuyahudi yumva ko Imana igira ikigongo Abanyisirayeli gusa, ko bidakenewe ko abanyamahanga bakira. Byongeye amajambo y'umuhanuzi Ezekiyeli yavuga ko umunyabyaha yikuye ku Mana akwiye gupfa, kuko aba yigometse ku Mana kandi yari abizi. Yonasi rero yabona yuko abanyaniniva ari banyagupfa kubera ko bari bikuye ku Mana. Ariko uravye neza kandi ikigongo gitangurira mu Mana, ikigongo gitangurira ku Mana, kuko niyo yonyene ubwayo ifitiye impuhwe n'abo banyamahanga n'abo banyabicumuzi. Naho abahanuzi bano bavugira Imana boba batavyemera canke vyoba bibagora kwakira. Wonashima uravye nka Yonasi arisigura mu rusakanya musome kigabane ca 4 akarongo ka 2 avuga ngo narinzi ko, yisigura yishimikira imbere ijambo ry'Imana, ngo narinzi ko uri umunyakigongwe
yarazi ko Imana ari umunyakigongwe, ariko kuri we ico kigongwe ni ic'abana b'Isirayeli gusa. Kuri we arazi ko Imana igira ikigongwe, ariko ko ico kigongwe itogiha abanyamahanga. Ubwa gatatu, umuhinga Yeronimu Mweranda niwe yavuze ngo Yonasi atinya kuja kuburira abanyaniniva kugira ngo bahinduke, kubera ko yatinya ko abanyaniniva baramutse bahindutse bizotera ingorane Isirayeli. Mwibuke ko Niniva canke n'ubundi bwami bw'ico gihe bose barabazi Isirayeli, kubera ko baguma baza kubatera no kubatwara utuntu twabo. Nuko naho iyo jambo rikomeye, iryo jambo rya Yeronimu, ico ciyumviro ca Yeronimu gikomeye kandi kidusaba kwiyumvira no kuraba ubwimbike bwaco, ico ashaka kutubwira nyamukuru nuko igitabo ca Yonasi kitwigisha ukuntu n'abanyamahanga ari abanyamahanga nabo nyene bugururiwe ikigongo c'Imana, bugururiwe ikigongo c'Imana baramutse bigaye. Vyongeye kandi ico gitabo kitwigisha ko atagushima inabi ishikiye uwundi naho yoba ari umwasi wawe. Bisubiye kandi kino gitabo kitwigisha yuko atakwipfuriza inabi abandi ngo wewe ushobore kuronka amahoro canke kumva ko utekanye utunganiwe. Hano muronse akanya muze kwisuzuma murabe, kubera ko guhinduka ni bino birimwo. Imana igutuma kuja guhindura ku bandi, ariko idutuma kuza kubacira urubanza. Ingingo ya kane, Yonasi ni umuyahudi ariko yararagiwe n'Imana, kuko yari umuyahudi, Imana yari mu gihugu catowe n'Imana. Biratangaje rero ukuntu mu butumwa Imana imuhaye usanga umengo niwe yishira imbere cyane, ku buryo wogira ngo ashaka gusumba Imana yamutumye. Aguma avuga ngo jewe. Cyane cyane biboneka mu rurimi rw'igihebereye, aho hari ibintu bidashobora kuja mu ndimi zacu. Ariko kino gitabo gishaka gushira imbere Imana n'ukuntu iyo Mana yakira abantu bose n'abanyabicumuro badasigaye inyuma. Nico gituma rero twumvise yuko n'Imana ari Imana ihinduka. Muri Biblia naho turasanga ahantu henshi Imana ivuga ngo nimugaruke iwanje nanjye nzoheza ngaruke, nimungarukire nanjye nzoheza ndabagarukire. Muronse akanya musome igitabo ca Tobiya igabane ca 13 murabisangamo. Imana ihindura umugambi yari ifise wo guhonya Niniva, ariko Imana ihinduka ngo abantu ba Niniva nabo baronke amahoro. Kandi nyine turavyumvise yuko bahindutse bakagarukira Imana, bakaronka n'ikigongo cayo. Bisigura rero ko n'Imana iramutse ihindura ingendo yayo, imigambi yayo ibonye umuntu ahindutse, ishaka kutwigisha kandi ko n'uwo muhanuzi wayo waje kuvuga ijambo ry'Imana nawe nyene akeneye kandi ategereza guhinduka. Nta kwitwaza ngo n'umuhanuzi w'Imana uvugira Imana ijambo ry'Imana niwe iryo jambo ry'Imana ritegereza guhindura ubwa mbere. Ingingo ya 5 bitwigisha ko guhinduka no kugaruka ku Mana atari kumva ijambo gusa ry'Imana, canke ko ukora ubutumwa Imana yaduhaye bikwiye kuja kuvuga ngo birarangiye. Ivyo ntibikwiye. Guhinduka no kubona uko Imana ibona, kubona uko Imana ibabaye, ukabarana nayo, kwiyumvira nkayo, gusangira kwizera ko nabo bacumuzi bari kure, bagize kure, bafise umunsi wabo gushikira urukiza Imana yabateguriye. Nuko rero ibisomwa dusanga muri Biblia bitwigisha kugarukira Imana ni byinshi kandi biri mu bitabo byinshi bitandukanye, ariko dufate kimwe cyo kuri ino ndwi ko Imana idutumye ubutumwa kuja guhindura ubundi, iba idutumye no kwisuzuma twebwe nyene kugira ngo tubanze duhinduke, tugarukire Imana, gutyo tubone no kunezerezwa nuko nabo bandi bari bagiye gupfa, bari bagiye gushigikwa n'ibintu bibi, nabo bahindutse
tugasangira akanyamuneza nabo n'Imana. Umucumuzi ahindutse haba akanyamuneza mu ijuru, kandi haba n'akanyamuneza muri uwo yakoze ubwo butumwa. Murakoze, mugire indwi nziza.